nzira ya Yesu nimusinzire kuko mumaze gusinzira satani yo bazimiza yemwe abari mu nzira ya Yesu nimusinzire kuko mumaze gusinzira satani yo bazimiza. Bene data ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ndongeye gushimira Imana kuko yongeye kumuha umwanya kugira ngo dushobore kuganira ubutumwa bwiza. Tumaze iminsi tugerageza kugira ngo dusobanure yuko Maraya agiye gukurwaho kugira ngo atange ikibanza cihariye kugira ngo umugore bwite ashobore kugira ngo yinjire mu birori by'iteka, yinjire mu ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Mwene data birashoboka ukaba wararonse ubutumire bwo kugira ngo uzotahuruke uze winjire mu bukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko muri kano kanya ndagira ngo turabire hamwe ibijanye n'ukuntu Babuloni igiye gucirwaho iteka imbere yuko tuzokwinjira mu bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Wewe utaritegura rero ucibonerwaho kugira ngo witegure mwene data. Yesu aguhe umugisha. Kaze dusenga Imana. Data wera wo mwijuru ndagushimiye nkenguruka nshima izina ryawe. Urakoze muri kano kanya ndagushimiye yuko ngiye kunyemerera kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza na bene data aho bari hose bongere kumva yuko ari igihe ciza cyo kwitegura kuko Mwami w'icubahiro turi hafi yo gutahuruka. Ndabishimye nkenguruka ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, amen. Haleluya bene data ndongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Ku izina nitwa Abeli Mbonimpa. Kaze muri iki kiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Tugiye gusoma mu gitabo c'Ivyesho Yohana. Uno munsi turasozera ibijanye n'ukuntu Babuloni igiye gusenyuka kugira ngo twinjire rero mu cigisho kizokurikira tubone kwinjira ingene ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana buzotahwa. Haleluya. Dusome rero mu gitabo c'Ivyesho Yohana igihimba ca 18 umurongo w'icenda. Turaza gusoma turabe ingene Babuloni igiye kuvanwaho kugira ngo byose bigende neza. Umurongo w'icenda uravuga ngo kandi abami bo kw'isi basambana nawe bagasangira nawe ibihinda vyiwe bazomuririra bamuvugirize amaruru aho bazobonera umwotsi wo kuyigizwa kwiwe. Bahagaritswe kure no gutinya ugushinyagurirwa kwiwe bati nibara ewe wagisagara gihambaye Babuloni wagisagara c'inkomezi kuko mw'isaha imwe iteka uciriweko rigushikiriye. Amen, amen. Haleluya. Mwene data umva uko Babuloni agiye agiye gucirwaho iteka ngo abami bo mw'isi bose bahora basambana nawe, amakungu yose, abategetsi bo mw'isi, abatunzi, abakomeye n'abahambaye, warababwira kwihana bakanka bakagarariza bakabona ko ivyo mw'isi biryoshe. Ivyo mw'isi abenshi barigamba bakavuga ngo ubuzima ngo buraryoshe, ngo ubuzima ngo burateye igomwe. Abantu benshi ntibazi ko isi igiye gushira. Abantu benshi ntibazi yuko iyi myaka turimwo ari imyaka mike. Tugomba guharura ibihe turimwo tukamenya ko iyi myaka dufise igiye gushira. Umuntu wese agatangura gutegura ubugingo bwiwe kuko Umwami Yesu Kristo aragomba kugira ngo uyu mugore Maraya avanwe mu nzira. Mana ishimwe cyane. Ngo bazomuborogera abahora abakunzi ba Maraya, abahora bamuvugira neza, abahora bafatanya ibicuruzwa vyiwe bazomuborogera aho bazobona Maraya ariko aratongoka, aho bazobona Maraya ageze ku rwego rwo kugira ngo asangangurwe bazoboroga batake batagira gitabara. Tugiye kuraba rero ngo n'abadandaza nabo yuko bazohagarara baraba maze ubwoba bukabatera. Umurongo wa 11 uratubwira ngo n'abadandaza bo kw'isi barakiririra bakiborogera kuko atawukibagurira ibishorano byabo bizanwa mu bwato.
ibishorano by'izahabu n'ifeza n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita n'impuzu zera nziza n'iz'inyambarabami na hariri n'iz'agahama n'imbaho zose zimota neza n'imbombovu zose z'ibintu byabajwe mu mahemba y'inzovu n'imbombovu zose z'ibintu byabajwe mu biti byiza by'igiciro kinini n'ibyacuzwe mu miringa no mu butare n'ibyabajwe mu ibuye ryitwa marimari n'ibisosa byitwa mudarasini n'imbazi n'imibavu n'amavuta amota neza n'isenga na vino n'amavuta ya elayo n'ifu isetse neza n'ingano n'inka n'intama n'amafarasi n'imikogote n'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo. Mwene data, umva ivyo byose bigiye guta agaciro. Ibintu by'ubutunzi, ibintu bihinda abantu benshi banezererwa, bwa bwibone, bya bindi bimota neza, byose bigiye guta agaciro. Mwene data, bakubwiye bati nukure ko bya bindi ku mutwe ukanka, hazogera igihe wicuze kuko uzosanga byata agaciro. Mwene data, bakubwiye bati gerageza ureke bya bindi byo kwambara nabi, ugasanga uri kurahamagara abo hanze ngo baze kuraba uko umubiri wawe umeze. Ivyo byose bigiye guta agaciro. Wari ukwiye kwiyambika neza, wari ukwiye kwambara neza ukikwiza. Ndagira ngo mburire abakobwa b'i Siyoni, ndababwire ntigiye kugera aho bya bindi byose by'ubwibone bigiye gusanganguka, nkuko wavugishwa n'Imana Yesaya yavugishijwe ku by'abakobwa b'i Siyoni. Ndagira ngo mbwire abakobwa b'i Siyoni, abakobwa b'i Siyoni ni bande? N'umugeni wa Yesu, umugeni wa Yesu Kristo usanga yarivanze. Ndagira ngo mbwire wewe wahamagariwe ubwami bw'Imana, watoranirijwe kuzoja mu ijuru, wiyambure bwa bwibone b'abakobwa bagenda bikumagura, ubiyambure maze wiyambure ubwibone bwabo, utangure kuba umugeni w'ukuri, ureke kuba imaraya, ureke kwiyambika nk'imaraya, ureke kugenda nk'imaraya, ugende nk'abakobwa baja i Siyoni. Umere nk'aba bakobwa batanu b'ibijuju, ntumere nk'aba bakobwa batanu b'ibijuju, ariko umere nk'aba bakobwa batanu b'abanyabwenge, bamwe bategura amatara yabo, amatara bari yuze nk'amavuta. Reka dusome tukiri aha nyene twumve ingene n'aba bakobwa b'i Siyoni baburiwe, hanyuma Yesaya akababwira amajambo akomeye cyane kugira ngo nabo bitegure. Yesaya igihimba ni ca gatatu, maze turasoma duhereye ku murongo wa 16. Yesaya igihimba ca gatatu umurongo wa 16 turasoma mu izina rya Yesu. Bitaye ko Uhoraho aravuze ngo abakobwa b'i Siyoni ko bibona bakagenda bararitsa amazosi n'amaso y'ubweruzi, bakagenda bikumagura bajegeza amayugi ku maguru, nico kizotuma Umwami Imana ateza abakobwa b'i Siyoni ibihushi mu bitwariro, Uhoraho agatwikurura ibiteye isoni byabo. Bya biteye isoni byari biteye isoni, ubuzima bw'umuntu usanga agenda yabushize hanze akabushira ku karubanda, ugasanga umukobwa yambitse udupantaro tuboheranye tumwerekana uko Imana yamuremye, ugasanga abandi mbere ugasanga bamwe n'abaririmbyi, ariko ugasanga bagenda n'ubweruzi kandi bagombye kugaragara. Muzi ko uwakijijwe aba ari cete ca Kristo, ni cete canditswe Kristo. Umuntu yakijijwe agomba kuba icete, agomba kugaragara ko ari cete. Mwene data, wewe ukigendera mu bwibone, ndagira ngo mburire umugeni wa Yesu aribo bakobwa b'i Siyoni barimwo baraburirwa. Ndababwire nti iki ni igihe cy'uko mugomba guhagarika mukagezaho, maze mugatangura kuba abana bakirijwe, mugatangura kuba abakobwa bakirijwe, mugatangura kuba abigeme bakirijwe, abakenyezi bakirijwe. Ndagira ngo mbwire n'abagabo nabo nyene, mureke gushigikira ivyaha, mureke gushigikira ubusambanyi, mureke gushigikira akaboregwe. Hariho abantu benshi ingo zigenda bikoresha ivyo bishakiye, ugasanga bashigikira ubusambanyi ndetse no mu ngo zabo, nubwo babanye mu nzu, ugasanga uko bagenda barangura amabanga ntabwo bayarangura mu muco wa Gikristo, bagenda bakora ivyo bahumanye, ivyo buhumane, bimwe by'isodomu n'igomora nivyo bimaze gushika mu ngo z'abakristo. Ivyo byose muraburiwe bana b'Imana
kugira ngo mwoye kuzohabwa ku gakarabo ka vino yiteguwe mu gakarabo igiye guhabwa Maraya. Uyu Maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, ariko ndagira nkubwire yuko byose bigiye gushirwa ku karubanda. Hano turabonye imburi iri kwiraburirwa abakobwa b'Isiyoni. Umurongo wa 18 uratubwiye ngo kuri uwo munsi Umwami Imana azoshazura ugushaza kw'inyerere zabo n'ibikubi n'ibihete n'impeta zo ku matwi n'indinga n'inkekezo bishishira n'ibitsibo n'imigufu yo ku maguru n'imisipi n'udukebano tw'ibitamirana n'uduheko n'impeta zo ku ntoke n'izo ku mazuru n'impuzu zo ku minsi mikuru n'imitamana n'impuzu zo kurenza hejuru n'udupfuko n'ivyirore n'imvune zera n'ibitambara biteze mu mutwe n'ubuyonga. Mwene data ndagira nkubwire yuko bwa bwibone bwose bimwe bashira ku matwi bashira mu mutwe, bya bindi bambara za mpeta, ugasanga umuntu yambaye impeta zishika 2 3 ku maboko kandi n'umukenyezi yubatse, ugasanga ubundi umuhungu ugasanga yashize ntuzenya yashize hano yatoboye hano ku gutwi kumwe ngo ni mudeli ugezweho. Abandi ugasanga batoboye amatwi kandi ari abantu b'abahungu, ari abantu b'abagabo. Ivyo byose bigiye kugira ku rwego bw'uko bigiye guhera, bigiye kurangira. Wewe muntu kigendera ubwibone, yewe muntu washigikiye ivy'isi, ndagira ngo nkubwire ngo ivyo byose ni Babuloni bigiye kuvanwaho kugira ngo Yesu niyaza azobona umugeni yitunganije, umugeni yejejwe, umugeni yera, umugeni atagira agasembwa. Nahawe mwene data, jambo ry'Imana ririko rirakomeza kuvuga riti, umurongo wa 24 hano muri Yesaya, maze mu gishingo c'imbazi hazoba umunuko, mu gishingo c'ikimano c'ubudede hazoba umugozi, mu gishingo c'umushatsi utsivye hazoba inkomvorera, mu gishingo c'impuzu y'igisaga hazoba igunira n'ibikovukovu, mu gishingo c'amarangi. Intore zawe zizokwicwa n'inkota, abahizi bawe bazogwa mu ntambara. Amarembo y'Isiyoni azorira aboroge, hazokwicara hasi hasigaye ari umuzigirizwa. Mwene data, Isiyoni hagiye kuboroga. Isiyoni huno munsi ni hehe? Ni ishengero ryivanze, ni ishengero ryiyanduje, ni ishengero ryanse kwemera ubutumwa bwiza, ni ishengero. Iryo shengero ndagira ngo ubutumwa tubwumve, tubwirane twebwe abantu bari mu ishengero. Mwene data, urashobora kuba warumvise ubutumwa ariko ukaba warabwirengagije, ariko niwongere kumva iciri jambo ry'Imana ariko riravuga. Siyoni yuno munsi n'amashengero, ni ishengero ry'abakristo bagomba kuba biteguye, bagomba kumviriza ijambo ry'Imana rivuga, ariko ntibakurikiye ico nkwe mu Imana ariko arabwira amashengero. Intumwa Paulo yaranditse aravuga ati, yemwe bagore mugomba kuba mwambaye kandi mukambara mukikwiza, kandi mugomba kuba iyo muriko murasenga mwitwikira mu mutwe, mugomba kuba mwitwikira kandi ntimutsibe ya mishatsi, ariko mukayireka uko Imana yabitunganije bikaba ariko bigenda neza. Nico gituma iri shengero ririko riraburirwa kugira ngo abakobwa b'Isiyoni baburirwe, kugira ngo abakobwa b'Isiyoni babe maso. Intumwa Paulo yaranditse asobanura neza, abwira abagore yuko bagomba kwitunganya bakitegura. Reka turabe Abikorinto ba mbere igihimba ca 11, turabe ico intumwa Paulo yavuze. Abikorinto ba mbere igihimba c'11 umurongo n'uwa 5 n'uwa 6, dusome twumve. Kuri wewe mukenyezi, kuri wewe muntu ukigendera muri bwa bweruzi, kwa kundi ko kujegeza amayugi, kwa kundi ko kwibona, kwa kundi utibuka ijambo ry'Imana rivuga, umva dusome iri jambo ry'Imana. Abikorinto ba mbere igihimba c'11 umurongo n'uwa 5 haravuga ngo, ariko umugore wese yasenga canke avugishwa n'Imana
adatwikiriye umutwe aba awuteye isoni, kuko ari bimwe rwose no kumobwa. Nihagira umugore atitwikira mu mutwe bamukerere n'umushatsi, namba ari biteye isoni k'umugore akererwa umushatsi canke kwa mobwa, niyitwikire mu mutwe. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro cane. Ngo jambo ry'Imana riravuze ngo umugore wese agomba gusenga yitwikiriye mu mutwe. Umugore wese agomba gusenga yatunganije umutwe, kubera ijambo ry'Imana rivuga neza yuko umutwe w'umugore n'umugabo, umutwe w'umugabo ni Kristo, umutwe wa Kristo ni Imana. Izo ngazi zose rero zigenda kugenda zubahirizwa, izo ngazi zose zigenda kugenda zubahirizwa. Umuntu wese akamenya yuko by'ukuri agomba kugenda yubaha. Mukenyezi ugomba kugenda wubaha, ukamenya yuko iyo uri kurasenga banza wumve ko mu mutwe witwikiriye, banza wumve yuko mu mutwe wateguye umushatsi wawe ukawugorora canke ugatwikira. Iyo bitabaye ibyo ngo nibapfume bakerera uwo mushatsi. Niko ijambo ry'Imana ryavuze hano ku murongo wa 6 ngo nihagira umugore adatwikira mu mutwe bamukerere n'umushatsi, namba ari biteye isoni k'umugore akererwa umushatsi canke kwa mobwa, niyitwikire mu mutwe. Niwitwikire mu mutwe nimba wumva yuko udashatse kugira ngo udashatse kugira ngo utunganye umushatsi wawe, udashatse kugira ngo ukurikize ijambo ry'Imana, ngo bopfuma bawukerera bakawukurako, kuko washatse kugaragaza ibitera soni by'umubiri. Umubiri Imana yaguhaye, Imana yari yaguhaye umubiri w'agateka, Imana yari yaguhaye umubiri w'agaciro, kugira ngo uwubahirize kandi ubaze kubahiriza uba urimo urakurikiza amategeko y'Imana. Ngo nihagira umugore atitwikira mu mutwe bamukerere n'umushatsi, ngo bapfuma bamukerere umushatsi. Rero kugira ngo wumvire kandi ugendere mu kubaha, niwemere kwitwikira mu mutwe iyo uri kuravugishwa, iyo uri murasenga, iyo uri murahanura, iyo uri kurayaga, iyo uri kurasoma Bibiliya, niwitwikire mu mutwe. Niko biri, niko bimeze. Jambo ry'Imana rirakomeje ritwereka ayandi majambo ahanyene ku murongo wa 13. haravuga ngo nimwiyumvire ubwanyu uko biri. Mbega birakwiye ko umugore asenga Imana atitwikiriye mu mutwe? Nimwiyumvire namwe bene data, shira agatima mpembero mwibaze. Urumva iyo umugore arengutse imbere z'Imana akagenda wa mushatsi yawutsivye canke yawushizemo vya bindi yageretse ko nibindi, ugasanga agire ko n'ibindi mishatsi yasize ko ibindi yateragiye ko, mwumva bikwiye yuko arenguka imbere z'Imana? Mbega ndagira ngo nawe wibaze, mu bwami bw'Imana uzogenda watsivye? Ntabwo ugenda mu ijuru watsivye, ntabwo uzogenda mu ijuru wahinze. Ugomba kugenda mu ijuru bigaragara neza yuko uri umwana w'Imana. Haleluya. Kuko ngo vya bindi byose bashize mu mutwe ngo bizohinduka akanuko, bizohinduka umunyota, bizohinduka umwavu n'agacuku. Imana ngo igiye gutwikurura ibiteye isoni by'aba bakobwa b'Isiyoni bagendana ubweruzi. Nico gituma ari igihe cawe. Jambo ry'Imana riko ravuga ngo akameremere kacu mbega ntikabigisha yuko umugabo yotega umushatsi wamutera isoni, kandi ko umugore yateze umushatsi uba ari ubwiza bwiwe, kuko yahawe umushatsi ngube umwambaro wo mu mutwe. Imana ihabwa icubahiro cyane. Umushatsi wawe rero ni icubahiro cawe yewe umukenyezi. Umushatsi wawe nagateka, umushatsi wawe ugomba kuwusokoza ukawugorora, hanyuma wabona harimo agahaze ugashiramo igitambara mu mutwe. Bitabaye ibyo ngo bapfuma bawukerera bakawuvanako. Rero mwene data, jambo ry'Imana rirakomeje hano mu gusozera rivuga ngo ariko namba hari umuntu agomba kuvyumva agomba kuvyura ibihari, twebwe ntidufise umugenzo nk'uwo, kandi n'amashengero y'Imana ntagufise. Hariho abantu benshi bagifise ibihari, hariho abantu benshi ugisanga bagiharira. Bamubwira bati reka ivyo, ambara wikwize, reka kwambara utwo dupantaro tuboha, reka twambara utwo ducipo tugeze hano bakakubona ukuri, reka kwambara utwo tujipo tugufiya, ni wambara impuzu zigera hepfo kugira ngo uhishe ubwambure bwawe, ariko ugaca utangura guharira.
bakugira bati reka kwimonera, reka kwisiga bya bindi ku munwa, reka kwisiga bya bindi ku maso, ugaca utangura kugahakana, ugatangura guharira. Ndagira nkubwire yuko jambo ry'Imana rivuga ngo nta bihari bigomba kubaho muri Bibiliya, nta bihari bigomba kubaho mwijuru. Nitwamara gushikayo ntabwo tuzoba dugikena gusabwa yuko turinda kwigereka kw'ibindi, nta yindi mishatsi tugomba kugerekako, nta kundi gutsiba no guhinga. Nico gituma mwene data nagira ngira ngo uno musi turi cete canditswe na Kristo, turi cete Yesu yandikishije, yaratwandikishije, yaratwanditse. Haleluya! Kugira ngo tuze turaganwe nawe mu bwami bwo mwijuru. Turagomba kugira ngo tubonekere abari mwisi nk'amatara, maze tubabere icitegererezo mu gakiza no mu rugendo, mu bikorwa no mu ngendo no mu ngiro, kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze guhabwa ikibanza mu bugingo bwacu. Imana ihabwa icubahiro cyane. Reka dusome najya amajambo yo muri Timoteyo ya mbere, muri Timoteyo ya mbere nayo nyene reka tuyasome. Imana ihabwa icubahiro cyane. Timoteyo ya mbere igihimba ni ca kabiri umurongo w'icenda. Kandi n'abagore nyene ndagomba ko bambara imyambaro biberanye, bagendane isoni, badahugumba kandi badashazisha gutsiba umushatsi. Mwene data, gutsiba umushatsi, reka kwirirwa uratsiba umushatsi, kuko uno munsi tugaragara nk'abari mwijuru mu buryo bwa mpwemu, tugaragara nk'abari mwijuru mu buryo bwa mpwemu. Rero ko twapfanye na Kristo tukazuranywa nawe, ngo twicarikanywe nawe ahantu ho mwijuru, turi kumwe na Yesu mu buryo bwa mpwemu. Yesu nubwo tutamubona ari kumwe natwe, nubwo tutarashika mu ijuru mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bwa mpwemu turamaze kugenda kwicarikanwa nawe mu buryo bwa mpwemu, kubera yuko twazuranywe na Kristo. Nico gituma tutagomba gutsiba iyo mishatsi. Bakenyezi, mureke gutsiba iyo mishatsi. Umushatsi wawe ugorore, uwugire neza. Hanyuma rero niwasanga harimo agahaze, ngo bopfuma ukerera bakabuvanako, ataraho naho ni witwikire mu mutwe kugira ngo ugire ikimenyetso cyo kugabwa. Kuko ijambo ry'Imana ravuga neza yuko umugabo atari we yabanje gucumura, ariko Eva niwe yabanje guhendwa na ya nzoka. Nico gituma agomba kugira ikimenyetso cyo kugaba marayika. Imana ihabwa icubahiro cyane. Rero hamwe n'ivyo rero narimo ndategura umugeni wa Yesu, narimo ndabwira amajambo yo gutegura umugeni wa Yesu, kugira ngo ishengero ry'Imana yitirirwa Kristo ntirize rihananwe na Babuloni. Babuloni igiye guhanwa, Babuloni igiye gucirwaho iteka. Kugira ngo hamwe n'ivyo rero, yewe shengero, yewe mu Kristo, yewe mukenyezi, yewe mugabo, yewe muntu, hariho n'abandi usanga uno munsi basigaye bari baremeye ya programa yo kuza kwakira za nshinge zo kwiteza, kugira ngo bahagarike imbyaro, ngo azovyara akana kamwe, ngo azovyara utwana tubiri, ngo azovyara ngo dutatu, ngo niyamara kugeza ngo kora ivyo ngo azobahejeje, ngo nta kindi. Ndagira ngo nkubwire yuko ivyo byose n'uburiganya bwa shetani, n'uburiganya bw'abadayimoni. Izo ni inyigisho z'ibinyoma. Jambo ry'Imana ratuvuga yuko riratubwira ngo mu minsi y'imperuka abantu benshi bazokurikira inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma zitangura kwigisha ngo isi ngo iruzuye, ngo none ngo abantu ngo nibatangure ngo guca imbyaro, ngo nibatangure guhagarika kubyara, ngo nibatangure kuja mu laboratoire. Uno munsi kugira ngo abantu benshi baronka abana, bagenda muri laboratoire bagahitamwo, bagacagura, ugasanga ngo ubu hasigaye hari systeme kugira ngo umuntu nimba ashaka umwana, ngo umwana ngo umwirabure, ngo afise imishatsi mirebire, ngo amaso atukura canke ngo y'ubururu, ngo hanyuma ngo azoba afise ngo imetero zingana uku, ngo isantimetero zingana uku. Ugasanga baringo baramukorera muri laboratoire. Abo ni bande? Ni babandi batorana abagabo ku bandi, abagore ku bandi, ngo kugira ngo baze bashobore kuzana bya bindi byo kugira ngo binjize mu isi. Iyi si igiye kuza yitwa iyi si y'umurwanizi arimo arapanga, ariko ibyo byose ariko arapanga bigiye gucika ubusa. Ibyo bitango le nouvelle ordre mondiale, ngo bashaka kuzobaho bameze nk'ibirobo, basigaye bameze nk'ibikoko. Ariko ibyo byose mwene data ntubyemere.
niwemere icyo Imana yakoze. Imana yavuze ati nimubyare mugwire murondoke mwuzure isi muyiganze n'ibirimo byose kandi mubana amahoro, umugabo n'umugore nk'uko Imana yaremye Adamu na Eva ikabashira mu itongo ryo muri Edeni. Uko niko abakristo uno munsi bagomba gukurikiza bakagendera iryo sezerano. Ntimukemere ibyo shetani arimo arazana mu ishengero. Ibyo shetani arimo arazana mu ishengero avuga ngo ko barimo baravyigisha ngo ni mubikore, ugasanga hariho n'abarimo baravyemeza bakabizana mu mashengero. Nimuhakane, nimuvyamirize, nimugume kuco mwahawe, ntihagire ubatwara ibitsibo byanyu. Yewe mukenyezi, yewe mugabo, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Umwami Yesu agiye kugaruka, Umwami Yesu agiye kuza. Mugume kuco mwahawe, ugume kuco wumvise, ugume kuco waronse, kuko Yesu Kristo agiye kuza kugororera umuntu wese amugerere ibikwiranye n'ivyo yakoze. Wewe wihanganye, wewe wihanganiye mu rugo, wewe wakomeje ukagumya ibanga, komeza ico wahawe. Hari kamba, hari gitsibo wategekanirijwe, kandi ico gitsibo ugiye kugihabwa vuba cane bidatevye. Ico gitsibo rero ukazogihabwa ari uko Babuloni ikuweho, wa mugore Maraya akuweho. Uwo mugore Maraya ngo twabibonye n'ubwibone, n'ubusambanyi, na kaboregwe, n'ishari, n'inzigo, n'ugwanko, ni vya bindi byose byo kwiyorobeka. Ni babandi bose bimonora bakaza mu isengero bagakora ibikorwa, ugasanga barimo barakora ibikorwa mu ishengero kandi bagendana ubwibone, bagendana ubweruzi. Abo bose bagereranywa Maraya. Uwo Maraya rero muri iyi minsi y'imperuka agiye kuvanwaho kugira ngo umugeni ariwe mugore w'impeta atunganirwe. Mboneyeho no kumenyesha no kubwira no kuburira babandi bashigikiye guharika. Haraho abantu usanga baraharitse, abandi ugasanga baremera guharika, abandi ugasanga baremera kurongora kabiri shanyiro kurongorwa kabiri, abandi ugasanga barimo barashigikira iby'ubusambanyi n'ihari n'ivyo byose. Ndagira ngo mubwire ko ivyo byose nubwo mubishigikira muriko murava mu isezerano ry'Imana. Imana nk'uko itazoguharika, umwe wese yamuteguriye intebe yiwe mu ijuru, uko niko Imana idashigikira ihari. Ntabwo ishigikira kwahukana, ntabwo ishigikira ubusambanyi. Imana ntishaka kuguharika, ntishaka kuzogufatanya, ntikwitiranya. Uko yakuremye niko ishaka ko uzotegerezwa kuba nukumera. Ugomba kuguma uko Imana yagushinze niko yagutegetse. Nico gituma rero iyi mburi rimwe iraburira abantu bose bashigikiye imigabo n'imigambi ipfuye ya Babuloni, yuko bagiye guhananwa na Babuloni, bagiye guhabwa agakarabo ka vino hamwe na Babuloni. Rero mwene data, turakomeje mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, dukomeze turabe ingene uyu Babuloni agiye guherengetezwa. Igihimba ca 18 mu Vyahishuriwe Yohana twari tugeze ku murongo wa 14. Kandi iyera ry'ukwipfuza k'umutima wawe rirakuvuyeko, n'ibintu byose biryoshe n'ibirabika neza biguhonyeko, ntibazobibona ukundi. Abashora ivyo batungishijwe n'ico gisagara bazohagarikwa kure no gutinya ugushinyagurirwa kwaco, barira baboroga bati nibara ca gisagara gihambaye cambaye impuzu zera nziza n'izinyambarabami n'izagahama, kandi cisakaye izahabu n'utubuyenge tw'igiciro kinini n'imaragarita. Kuko ubutunzi bungaho bukomvomvowe mu isaha imwe. Imana ihabwa icubahiro cane. Bwa butunzi bwose aho harimo ubwibone, harimo ubusambanyi, harimo akaboregwe, harimo ishari n'inzigo, harimo bamwe bagiye guca imbyaro bakavyara ngo bagiye kuvyara ku rugero, naho bariko baricira abana mu nda. Harimo babandi bihinduye ibitsina, n'abandi bihinduye akaranga, bamwe bagendana ubwibone ku mibiri, bamwe bihinduye mu maso, bakihindura ku mazuru no ku minwa, bamwe bose bisiga ku nzara no ku mano. Ivyo byose, ubwo butunzi n'ubwibone byose bigiye gukomvomvoka. Iyi ni mburi ku batuye isi bose, iyi ni mburi ku banyeshengero,
iyi ni imburi ku bantu bumvise ubutumwa. Birakwiye yuko umuntu wese yumvira kuca afise kugira ngo ntihagire uwuzo gutwara igitsibo, kuko vuba cyane umwami Yesu agiye kuza. Umwami Yesu agiye kugaruka vuba. Mwene data, ugire vuba kandi wihute, wewe utaratunganya ubugingo bwawe. Iyi mburi yo kuburira maraya, nawe urasabwa kugira ngo utunganye ubugingo bwawe, utunganye ingeso zawe. Mwene data, hano turakomeje ngo kandi nye n'ubwato wese n'umuntu wese aja wikirizwa mu bwato ahantu hose, n'abasoza n'abatunzwe n'ikiyaga bari bahagaze kure kandi bakiraba umwotsi wo kwigizwa kwaco, barataka bati nikihe cari gihwanye na kiriya gisagara gihambaye. Biyorera imikungugu ku mitwe, bataka barira baboroga bati nibara ca gisagara gihambaye catungishije ubutunzi bwaco abafise amato yabo mu kiyaga bose, kuko cakomvomvowe mw'isaha imwe. Nibiguhimbare wajuru, namwe abera n'intumwa n'abavugishwa n'Imana, kuko Imana igiciriye kwiteka igihora mwebwe. Haleluya. Ngo nibiguhimbare wajuru nawe. Ico gihabera bazaba bariko barashima, bazaba bariko baratazira, barahimbaza Imana, kuko Imana by'ukuri harageze igihe yumva gusenga kw'abera, yumva gusenga. Uno munsi ijambo ry'Imana riko rirasemerera, riburira uyu mugore, riburira uyu maraya kugira ngo yihane, kugira ngo yature, kugira ngo asezere, kugira ngo ahebe ibyaha, ahebe ubushurashuzi n'ubwibone n'ubweruzi. Ariko uyu mugore byaranse ko yumva. Uno munsi urabwira abantu bamwe itabati nimuhebe kunywa izo sigara, nimuhebe kunywa iryo tabi, muriko muronona ubugingo bwanyu, kandi ubwo bugingo Imana yabahaye izo bubabaza bakanka kumva. Uno munsi urabwira abanywara umogi uti yewe banywara umogi nimwihane, bagaca batangura kuvuga ngo bopfuma gutwara mu rukiko ngo kugira ngo kuko ngo leta ngo yamaze ngo kwemeza urumogi. Amaleta menshi yamaze kwemeza urumogi, kandi muzi ko urumogi ariko rwa nyirabayazana, ariko rumwe ruratuma abantu benshi rwaruka rwinshi ruko rurapfa gononekara, bitewe nuko benshi basiga bagendera mu rumogi, aho usanga imisore bagenda impuzu zenena, kuko bashigikiye bwa butinganyi, bagashigikira bya bindi byose by'ibitera soni. Ndagira ngo mburire yuko abantu batuye isi, ndababwira nti Sodomu ni Gomora igiye kurimbuka. Abantu biyemeje bakagendera mu bya Sodomu ni Gomora bose akabo karageze, ubutigu burageze. Nimwitege guhwana n'ibihano nka bimwe by'Isodomu ni Gomora. Mana yarasezeranye iravuga iti igiye kuzi komvomvore ibisagara byose bigendera mu bwibone, bigendera mu busambanyi, bigendera mu byaha by'Isodomu ni Gomora. Nico gituma yewe muntu kiri muri Babuloni ugomba kuyisohokamo. Babuloni y'ibyaha, Babuloni y'ubuzimire, Babuloni y'ibicumuro, Babuloni y'ubugambanyi. Ibyo byose harageze igihe kugira ngo birandugwe, maze hazanwe ukugororoka kw'ibihe bidashira. Jambo ry'Imana avuga ngo nibiguhimbare wajuru nawe, namwe abera n'intumwa n'abavugishwa, kuko Imana igira icire kwiteka, kuko Imana iguciriye kwiteka, icire kwiteka ico gisagara igihora abera. Ico gisagara byagaragaye neza yuko ngo n'amaraso y'abera niho yagaragari. Ico gisagara carakoze amabi menshi, cazanye uruvangi mu ishengero. Ico gisagara cazanye uruvangi mu bana b'Imana, ku buryo utobukimenyaga abakijijwe n'abatakijijwe abaribo. Ukwiyorobeka, ugusubira inyuma, ubwibone, ubugarariji, eka n'aba bandi usanga basuzugura ibyanditswe byera. Ibyo byose byagaragaye muri iyi Babuloni. Nuko rero amajambo y'Imana akomeza akavuga ngo, umurongo wa 21 aravuga ngo umumarayika w'inkomezi araha ikibuye kimeze nk'igisyo kinini, agita mu kiyaga, atukuniko Babuloni igisagara gihambaye kizotererwa kigenda imivuguvugu, kandi ntikizosubira kuboneka ukundi. Ntihazokumvikana ukundi muri wewe ijwi ry'abacuraranzi, n'iry'abaririmbyi, n'iry'abavuza imyironge, n'iry'abavuza inzamba, kandi nta muhinga w'umunyabuhinga bwose agisubira kuboneka muri wewe ukundi.
kandi ukuvuga k'urusyo ntikugisubira kumvikana muri wewe ukundi, kandi ukumurika kw'itara ntikugisubira kubonesha muri wewe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntirigisubira kumvikana muri wewe ukundi. Imana ihabwa icubahiro cyane ngo abadandaza bawe barabahambaye bo kw'isi, kuko amahanga yose yahendahenzwe n'uburozi bwawe. Uburozi nibwo bwahenze uyu mugore Maraya. Bwa uburozi ni iki? Ni inyigisho zituma zibwira abantu ngo aho kugira ngo bihane, aho kugira ngo bakizwe, bakurikira irari ry'ivyisi byo gushaka gutunga. Bamwe bashaka kwibera mu mazu ngo ajererenza amagagwe, babitewe n'iki? No gushaka kugira ngo bagende kwiba. Bamwe bagakoresha amafrode. Hariho abantu benshi badandaza ibintu bya frode. Frode irabiciye uno munsi, ugasanga abantu benshi badandaza ibintu bya frode. Ubudandaji bwose bw'ibintu bya magendo, ivyo vyose ni Babuloni. Ndagira ngo mbwire yuko n'abandi bigisha inyigisho z'amaronko, bakigisha inyigisho zo kuvuga ngo tugira ngo tugusengere uronke imodoka, tugira ngo tugusengere uronke inzu, tugira ngo tugusengere uronke visa, uronke uje kuvoyaja, ugende uzunguruka isi yose, tugira ngo tugusengere ngo uronke imari, hanyuma ngo utangura kuba umutunzi. Wewe ugenda gutura imitwaro usaba amafaranga, ukagenda utura imitwaro usaba kugira ngo utunge. Hariho n'abandi bavuga ubutumwa bwo gushaka kugira ngo baronke amaterambere, ugasanga ngo isi ngo itere imbere, ngo ironke iterambere ry'ubutunzi. Ndagira ngo ubwire ko ubwo butunzi bugiye gusha, ubutunzi bugiye gukomvomvoka, ubutunzi bugiye guhwana n'umuriro. Hagiye kuza umuriro wongere gutongora babandi bose bigishije inyigisho zipfuye, aribwo burozi turiko turabona hano. Jambo ry'Imana riravuze yuko ngo ubwo ari uburozi. Jambo ry'Imana riravuze ngo Ivya 2:18-23 ngo kandi ukumurika kw'itara ntikugisubira kubonesha muri wewe ukundi, kandi ijwi ry'umukwe n'iry'umugeni ntirigisubira kumvikana muri wewe ukundi. Abadandaza bawe barabahambaye bo kw'isi, kuko amahanga yose yahendahenzwe n'uburozi bwawe. Bwa burozi nibwo bwahenze amahanga yose, bwa burozi nibwo bwahenze amadini, bwa burozi nibwo bwahenze amakungu, bwa burozi nibwo bwahenze indimi zose zo mw'isi, ibihugu byose byo mw'isi. None herabo ngo bagiye guhagarara kure, barabe bajoregwe, barire baboroge, kubera yuko Maraya wagahebuza yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi agiye gukomvomvokwa, agiye kurandurwa. Nico gituma uyu mugore rero aburiwe. Izi ni mburi ziko zirashikira uyu mugore. Umurongo wa 24 haravuga ngo kandi muri ico gisagara amaraso y'abavugishwa n'Imana n'ayabera n'ayabishwe bo kw'isi bose niho yabonetse. Abantu bose bishwe guhera ku kuremwa kw'isi bagaragaye mu cyo gisagara c'i Babuloni. Abantu bose bishwe, harabapfuye ari inzira karengane, harabapfuye bahorwa izina rya Yesu, harabapfuye bahorwa gushingira intahe Yesu, harabapfuye bahorwa kugororoka, harabapfuye bariko barazira ubusa. Hari ibyaha byinshi byabaye ngo amaraso y'abapfuye bose bo kw'isi yagaragaye muri ico gisagara. Hunga uve muri ico gisagara c'amahonero. Hari gisagara c'amahonero, nico ndiko ndaburira, nico ijambo ry'Imana riko riraburira. Mwene data va muri ivyo vy'isi, mwene data va muri ivyo vyaha, va muri ubwo busambanyi, va muri ubwo gushurashura, va muri ubwo bwibone. Mwene data ca bugufi ahuri, tugiye gusenga Imana kugira ngo witegure gutaha ubukwe bwa wa mwagazi w'intama. Mwami Yesu agiye kuza, agiye kugaruka gutora umugeni. N'igihe cawe, n'igihe canje, duce bugufi twakira Umwami Yesu. Haleluya. Wewe utaritegura, gira ningoga. Wewe ukiri muri Babuloni, sohoka uyivemwo, ugire vuba mwene data. Wewe ukiri inyuma ya Maraya, vayo, gira vuba. Wewe ukiri kurahendwa n'ivyisi, bihebe ubisezerere, ugire vuba, uze twidugire mu ijuru. Mwami Yesu ariko arahamagara umugeni, aravuga ati ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe.
haleluya. Nuko rero mwene data, iyi nijwi rikorera kuburira, nuko rero abantu bose bamaze kumva ijwi, turagira ngo turangize n'amasengesho. Imana ihabwa icubahiro. Reka twubike amaso dusenge, nawe aho uri upfukame hanyuma usenge, kandi tugiye gufatanya iri sengesho n'isengesho ryo kubohoka, n'isengesho ryo koga mu maraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma Yesu atwuhagire, Yesu akuhagire, Yesu akugirire neza, kugira ngo nawe mwene data uzoje mu ijuru. Mwami wacu, Mana data ugororoka wera w'urukundo, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo atubamiwe. Nushimwe Mana, ndasengera ijambo ryawe, ndasengeye umugeni wa Yesu asohoke ave muri Babuloni uno munsi acumviye imburi, maze yihana icaha cyose, maze asezere, ave muri Babuloni, ave muri iki gisagara kigiye kurimbuka. Ndasengeye umuntu amaze guca bugufi, ndasengeye umuntu amaze kwaturira ibyaha, yihane abisezerere. Uyu muntu yamaze kwihana yatuye, ndamusengeye ndamusabira kwakirwa. Mwami umugenderere, maze ibyaha byiwe bihanagurwe, maze Mwami wanje Yesu wandika amazina yiwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. Ndasabye amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana yuhagira umuntu wese yumvise iri jambo ry'Imana, maze ahinduke abicare mu gisha. Urakoze nyakubahwa, ndabigushimiye. Urakoze ku bantu babohotse, urakoze Mwami kuri iyi mburi, nubishimirwe tubisenze, nanje ndabisenze nizeye mu izina ry'Umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen, amen. Mwene data, turangije iri jambo twimiriza kugira ngo tuze twinjire rero mu gihimba c'19, aho tuzoraba ukunesha kw'Imana n'ubukwe bwa mwagazi. Ndararitse umuntu wese kuzokurikirana izi nyigisho z'ubukwe bwa mwagazi, tugiye gutaha vuba cyane. Urararitswe mwene data gutaha ubukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so Abeli Mbonimpa. Amahoro y'Imana abane namwe. Haleluya, haleluya, amen. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, Umwami Yesu ari ku rugi. Ikangure bagenzi, ikangure bagenzi, ikangure bagenzi.